Chuti bakoze ganira vingino bica kuri Induni TV reka ndabaramutse nongere kandi ndabaye ikaze bivanye naho muhiye muri kano kanya nkuko mubizi rero Induni TV tudasiba kuma twazana makuru ashushe nkino cyane ku bakinyi b'abarundi bakina hani wacu ndetse no hanze y'igihugu abarorezi abakinyi bakera bamwe twita aba legend nabandi batandukanye makuru tubafitiye rero namakuru y'umugwi nseyukira gihugu inamba mu rugamba w'abatarenze imyaka 200 aho umumenyereza w'inamba mu rugamba ari kumwe n'abakinyi b'umugwi w'inamba mu rugamba niyo nkuru Gustave rero baraye bafashe urugendo berekeza hariya muri Sudani aho bagiye kwitabira inkino za nyuma z'igikombe cha Sekafa zirondera itike yo kwitabira inkino za CAN ku batarenza imyaka 200 cyo gikombe rero kizoba mu mwaka wa 2023 rero abashoboye gufata urugendo n'abanyegori babiri uyo nawe uwitwa Papi Habuka asanzwe akinira umugwi wa Kayanza United turagenda tuvuga ingene abantu bakinyi ubushobozi bwabo nico bofasha umugwi nsekukira gihugu w'inamba mu rugamba dutanguriye kuri Papi Habuka Papi Habuka n'umunyegori mwiza n'umunyegori afisi igihagararo n'umunyegori mu mwaka uheze niwe yari mu banyegori bavyifashemwo neza cyane ari kumwe n'umugwi wa Buja City Papi Habuka kandi n'umunyegori yakoze ibikora inka mu mwaka uheze nkuko narimejeje kubabwira ndetse yigeze no kuba mu rutonde rw'abakinyi batowe hatowe umukinyi umwe yavyigenjeje neza akiri muto twita revelation de l'année urumva yuko ni Papi Habuka bivanye na performance yakoze mu mwaka uheze ndetse nivyo ariko arafasha muri kino gihe asanzwe kina mu mugwi wa Kayanza United vyatumye ahamagagwa mu mugwi nsekukira gihugu w'inamba mu rugamba wundi ni umunyegori Harerimana Jean Marie uyu nawe asanzwe yari umunyegori wa Tigre Noir n'umunyegori mwiza nta byinshi twamuvuga ko ariko n'umunyegori mwiza nawe nyene afisi igihagararo ndetse afisi n'ubushobozi bwo gukura imipira ko ikomakomeye twabonye nko mu rukino rwabahuje na Vitaro n'umunyegori ubona yuko afise confidence muri we ukabona yuko n'umunyegori ndetse adapapa mwigo n'umunyegori rero mwiza tugiye rero kubakinyi binyuma uwitwa Hakizimana Alidu uyu rero n'umukinyi mwiza cyane gose afise n'igihagararo akidasanzwe mu mwaka uheze yahora akinira umugwi wa Rukinzo Football Club umugwi w'igipolisi cy'u Burundi ariko muri kino gihe akaba akinira umugwi wa Musongati n'umukinyi mwiza n'umukinyi birashoboka yuko ari Sekafa yiwe igira kabiri agiye gukina mu gihugu ca Sudani rero urumva yuko n'umukinyi rero afise experience n'umukinyi atanguzwa mu kibuga yaba mu mwaka uheze mu mugwi wa Rukinzo Football Club yatangura mu kibuga ndetse no mu mugwi wa Musongati ahora atanguzwa mu kibuga undi mukinyi yashoboye gufata urugendo ni Hakizimana Ulimwengu uyu nawe akaba ari kizigenza wa Tigre Noir rero akaba ari umwe mu bakinyi binyuma abasanzwe bakina mu mugwi wa Tigre Noir ndetse bakaba banafatiye runini uno mugwi numwe mu bakinyi rero bamugarura bakiri bato rikaba ari naryo rya mbere asanzwe akina mu cicaro ca mbere n'umukinyi rero azi kuzibira neza kandi azibira n'ubwenge bwinshi cyane ubundi mukinyi ndashimye Meshake asanzwe akinira umugwi wa Kayanza United uyu mu mwaka uheze yahora akinira no mugwi nyene wa Kayanza United ariko mu mwaka w'ibihumbi 2020 yahora akinira umugwi wa Burundi Sport Dynamique Meshake rero nawe nyene n'umukinyi mwiza n'umukinyi muremure afisi igihagararo ndetse n'umukinyi ndetse arashobora kugira icyo afashije umugwi nsekukira gihugu w'inamba mu rugamba bivanye na philosophy y'umumenyereza Gustave niyo nkuru n'umukinyi rero mwiza ndetse anazibira neza ndetse akaba ahora afasha n'umugwi wa Kayanza United na rimwe akanasinda n'ibisindo uyu rero ni Meshake wa Kayanza United Meshake ndayishimiye ubundi umukinyi rero Tambwe Baros asanzwe akinira umugwi wa Musongati uyu nawe n'umukinyi mu polyvalent nimba uburundi bufise abakinyi bakiri bato bari aba polyvalent uyu mukinyi witwa Tambwe Baros n'umukinyi w'umu polyvalent ashobora gukina kuri zine kuri zitanu agakinishwa ku ruhande inyuma yaba ku nimero 2 cyangwa ku nimero 3 arashobora no gukina kuri nimero 6 murumva yuko ari umukinyi mwiza mu mwaka weze yahora akinye mu wa Burundi Sport Dynamique ariko muri kino gihe akaba ari mu mugwi wa Musongati n'umukinyi mwiza rero arashobora gufasha umugwi nsekukira gihugu inamba mu rugamba muri zino nkino za Sekafa bivanye na experience afise bivanye n'ubuhinga afise bivanye n'ubu polyvalent bwiwe
arashobora gukomereka umukinyi akira ku nimero zibiri bakavuga ati uyu mukinyi afise experience tugomba gukoresha ninde yo musubira ugasanga Tambwe Barros agize ico afasha umugwi nserukiragihugu inamba mu rugamba. Undi mukinyi ni Musore Prince, uyu nawe kuheze yahora akinyira umugwi wa Top Junior wahariya mu Kayanza muri kino gihe ukaba witwa Elaga Top Junior w'Inyanza Lake, umaze kugwa n'abagwiza tunga bo muri Nyanza Lake. Uyu nawe Prince Musore asanzwe avukana na Sandar mutoya wa Musore Aro asanzwe akinyira yahora akinyira umugwi wa Musongati muri kino gihe akaba akina hariya muri Zambia. Musore Prince rero numukinyi mwiza akina ku ruhande rw'ibubamfu kandi aduga cyane, nimba ahari abakinyi kabisa batwaye baduga cyane ndetse bakanatera n'amasantre ameze neza. Nuno Musore Prince numukinyi mwiza akiri muto, numukinyi anyaruka, numukinyi azi kuzibira, numukinyi azi kudugana n'umupira ndetse akanatanga n'imipira imeze neza. Muri kino gihe rero akaba asanzwe akinyira umugwi wa Vitalo Football Club. Ubundi mukinyi rero yashoboye kujana n'umugwi nserukiragihugu n'uwitwa Barungi Sevensa, uyu nawe n'umukinyi wa Message Ngozi akaba asanzwe akinyira rero inyuma ku ruhande nawe nyene gubamfu, numwe mu bakinyi beza bagufi ariko akaba akinisha ubwenge bwinshi cyane gose, ntaduga cyane ariko n'umukinyi ari pose iyo ariko arakina na bagenzi biwe, n'umukinyi adatakaza imipira, n'umukinyi azi kuzibira cyane ariko kuduga asi cyane, ariko ivyo kuzibira urabona yuko hari ikintu kinini cyane. Iyo umumenyereza avuga ati uru rukino ngomba yuko tuzibira dusatira tuzibira, urabona yuko uno mukinyi arashaka kugira icyo afashije umugwi nserukiragihugu w'inamba mu rugamba. N'umukinyi rero akinira umugwi wa Message Ngozi wa hariya Ingozi. Uwundi mukinyi rero yashoboye kugenda no mu guserukiragihugu w'inamba mu rugamba ni ico yitungiye Kevin wa Tigre Noir. Uyu nawe akinira ku nimero 2, n'umukinyi mwiza, n'umukinyi akiri muto, n'umukinyi ashobora kuduga ndetse akanatanga n'amasantre ameze neza. N'umukinyi rero ubonye uravye neza urabona yuko n'umukinyi afise ishaka, n'umukinyi afise inyota ryo guduga ndetse akanatanga n'imipira imeze neza. Ni Sekafa yo ya mbere, ni izoba ari experience idasanzwe kuri we. Witwa Nahimana Jean, unawe akina mu mugwi wa Vitalo ariko ntakinishwa cyane mu mugwi wa Vitalo ko mu nkino za mbere niho yatanguzwa mu mugwi wa Vitalo, ariko muri kino gihe muri izi nkino zitatu ziheze urabona yuko umumenyereza Sahabo Paris nahora amuha umwanya wo gukina kugira ashoboye kwerekana ubuhinga afise, ariko n'umukinyi mwiza nawe nyene araduga ndetse akanatanga n'amasantre ameze neza. Rero tugiye hagati mu kibuga umukinyi Ndayishimiye Richard, uyu nimba hari umukinyi mwiza cyane gose asanzwe akina hagati mu kibuga, nono mukinyi Ndayishimiye Richard umwaka uheze yatowe nk'umukinyi akiri muto yavyitwayemo neza, révélation de l'année. Uyu n'umukinyi mwiza akina kuri nimero 6 acha gukinisha kuri nimero 8 cyangwa kuri nimero 10, n'umukinyi anyaruka cyane asanzwe akinira umugwi wa Burundi Sport Dynamique. Nimigwi idasanzwe yaramurondeye mu mwaka weze ko aranga avuga ati uno mugwi wa Burundi Sport Dynamique waramfashije ibintu bitari bike, reka ndawugumemwe kumbure nsubire nkore ayandi mateka hama ndabe yuko noja mu yindi migwi ariko sinohemukira umugwi wa Burundi Sport Dynamique. Muri kino gihe rero n'umukinyi mwiza, naho umugwi wa Burundi Sport Dynamique tari mu bihe byiza nkuko twari tumenyereye, ariko n'umukinyi mwiza urabona yuko azi gutera imipira miremire, azi kwaka imipira akanataka neza. Murumva rero yuko nawe nyene ahari ikintu kinini cyane yofasha umugwi nserukiragihugu w'inamba mu rugamba. Undi mukinyi ni Muderi Akbar asanzwe akagira umugwi wa Message Ngozi. Muderi Akbar n'umukinyi mwiza, n'umukinyi akina ku nimero 10 ariko arashobora gukinishwa no ku ruhande, ku mpande z'ikibuga, ku ruhande rw'ikibuga, ku ruhande rw'ububamfu cyangwa ku ruhande rw'uburyo. N'umukinyi ashobora gukinishwa ndetse no ku nimero 9. Muderi Akbar rero n'umukinyi mwiza asanzwe akagira umugwi wa Message Ngozi ndetse akaba afise na experience idasanzwe. Nimba hari abakinyi bafise experience y'inkino z'umugwi nserukiragihugu w'intamba mu rugamba, Muderi Akbar nitwo mwibagira. N'umukinyi rero mwiza nawe nyene bivanye na experience afise, bivanye n'ingene ahora vitwaramwo mu kibuga, aho vitwaramwo neza mu kibuga, arashobora kugira icyo afashije uno mugwi nserukiragihugu inamba mu rugamba. Ishimwe Giggs uyu nawe tumenyereye yuko akina inyuma
tuvuge yuko myugariro akina kuri nimero 4 cyangwa 5 ariko twabonye yuko bamushize hagati mu kibuga. Giggs n'umukinyi mwiza akinishwa inyuma ariko Omar Nakagero igihe yarakiri umumenyereza w'umugwi wa Buja City nta mwanya yamuha wo gukina. N'umukinyi mwiza, n'umukinyi azi kuzibira, n'umukinyi kandi w'umugararizi nushobora kumurengana ngo bikunde. Nawe nyene arafise ikintu kinini cyane gose yofasha umugwi nserukira gihugu w'intamba mu rugamba. Bukuru Keita nawe asanzwe akinira umugwi wa Tigre Noir, ni bagya abakinyi rero bakuriye mu mugwi wa Tigre Noir. N'umukinyi mwiza nawe nyene asanzwe akina hagati ndetse akaba ari mu bakinyi bashasha bariko barigaragaza neza mu nkino za Primus League, aho uno mugwi wa Tigre Noir n'umugwi mushasha waduze mu cicaro ca mbere uno mwaka, ariko urabona yuko ufise abana bakiri bato. Ndetse uno mukinyi rero wa Tigre Noir yitwa Bukuru Keita n'umukinyi mwiza akina hagati ndetse anazibira neza cyane gose hagati, arashobora kugira icyo afashije nawe nyene umugwi serukira gihugu w'intamba mu rugamba. Mpawe n'Imana Abdul nawe asanzwe akinira umugwi wa Rukizo, umugwi w'igipolisi cy'u Burundi, nawe nyene asanzwe akina hagati, n'umukinyi mwiza nawe nyene bivanye n'ubuhinga afise, bivanye n'ishaka giwe, nawe nyene arashobora kugira icyo afashije umugwi serukira gihugu w'intamba mu rugamba. Tugere ku bakinyi b'imbere, uwitwa Ineza Abdi asanzwe akinira umugwi wa Tigre Noir Warriors, nawe n'umukinyi w'umusatirizi, n'umukinyi yinjije igisindo hano mu gisaga ca Bujumbura igihe umugwi wa Vitalo warahi umugwi wa Tigre Noir ibisindo bibiri kuri kimwe. Igisindo rero c'umugwi wa Tigre Noir uno musore Ineza Abdi niwe yacinjije. N'umukinyi mwiza afise igihagararo, n'umukinyi mwiza ndetse anatera n'imipira y'amashuti, n'umukinyi mwiza afise inguvu, nawe nyene ni experience kubona bamutwaye mu nkino za Sekafa, azoba yarose experience yindi iyongeye. Gira umugisha Jean Claude nawe n'umukinyi yigeze gusinda ibisindo 3 wenyene mu rukino rumwe mu bisindo rero no mugwi wa Magara Young Boys wari wanyagiye umugwi wa Elaga Top Junior mu rukino rwa mbere bari bahuye. Uno mugwi mu bisindo bino rero umugwi wa Magara Young Boys wari wasinze umugwi wa Elaga Top Junior nimba atari bisindo 4 ni 5. uno mu satirizi umugwi wa Magara Young Boys yitwa Gira umugisha Jean Claude yinjije ibisindo 3 hat-trick, akaba ari nawe yari umukinyi wa mbere ashobora kuba yari yinjije hat-trick muri Primus League, yinjije ibisindo 3 vyose wenyene. Uwundi mukinyi rero ni mubona Kesi Jordan, uyu nawe ni umukinyi w'umusatirizi wa Musongati, ni umukinyi mwiza, ni umukinyi afise ubuhinga budasanzwe, ni umukinyi rero twari tumumenyereye ariko twagiye tumubona mu mugwa wa Musongati avyitwaramo neza ndetse akanafasha no mu mugwi wa Musongati kukura kure mu gusinda ibisindo vyo ku munota wa nyuma. N'umukinyi rero mwiza w'umusatirizi. Undi ni Hitimana Placide naye nyene n'umukinyi akanzo akinira umugwi wa Kayanza United, amaze ng'imyaka igera kuri 3 ari mu mugwi wa Kayanza United, akina ku ruhande, kinyi mwiza kandi anyaruka cyane gose bivanye n'ubuhinga afise n'ubuhinga, azi gutera imipira ya kure, azi gucenga akinjira no muri sifasa akanatsinda canke akanatanga n'imipira imeze neza. Nkuru nziza Alfred nawe nyene asanzwe akina mu mugwi wa Bumamuru Football Club wa hariya mu Cibitoki, uyu nawe nyene no mukinyi akina ku ruhande ndetse anafise n'ubuhinga budasanzwe, arashaka kuba ari niwe mukinyi akiri muto cyane mu mugwi wa Bumamuru, ariko hari rukino, hari nkino zimwe ahora yinjiza n'ibisindo, ugasanga yinjije ibisindo 2, igisindo kimwe, ndetse akanatanga n'imipira izanira umusaruro umugwi wa Bumamuru. Undi mukinyi wa nyuma ni Nibikora Arthur wa Messager Ngozi, nawe n'umukinyi akina ku nimero 9, n'umukinyi mwiza, n'umukinyi afise imyaka myinshi ariko arakina mu higana rya Primus League rya hano iwacu. N'umukinyi afise ubuhinga, n'umukinyi nyaruka cyane, n'umukinyi azi gutsinda, n'umukinyi azi gutera n'imipira imeze neza mwigori. Abo rero n'abakinyi rero 21 bashoboye kujanwa n'umumenyereza mukuru Gustave. Rero staff rero na uko twabonye staff izoba
iri kumwe n'umumenyereza mukuru Gustave Niyonkuru, Jumaine Niyonkuru hamwe na Amidu Hassan, abo n'abamenyereza batatu hamwe n'umuganga Mudeyi Gustave. Uyu nawe Mudeyi Gustave n'umukinyi wa kera wa Vitalo, akaba asanzwe rero anakora nivyerekeye kugorora iminsi abakinyi. Uruva yuko inkino za Sekafa ni inkino zizoba zikurikirana, ugasanga bahaciye umunsi umwe. Rero vyari bikenewe rero yuko batwara umuntu nka Mudeyi azi kugorora iminsi y'abakinyi, ndetse akaba bakorera na massage. Rero abo rero niyo staff yajana n'umugwi serukira gihugu w'inamba mu rugamba. Tutibagiye rero n'umumenyesha makuru Harakandi Patrick asanzwe akorera insamirizi y'igihugu. Reka turabe rero ikirangamisi kimeze gute. Umugwi serukira gihugu w'inamba mu rugamba uzokina gyari ko ku munsi wejo, ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 28 muri uku kwezi kwa Gitugutu umwaka wa 2022, umugwi wa Djibouti uzohura n'umugwi serukira gihugu w'inamba mu rugamba n'umugwi serukira gihugu w'u Burundi. Aho ni igenekerezo rya 28. Urundi rukino gugira kabiri rw'umugwi serukira gihugu w'inamba mu rugamba ruzoba igenekerezo rya mbere mu kwezi kwa Munyonyo umwaka wa 2022. Muri uno mwaka nyene u Burundi buzoba buriko butana mu mitwe n'umugwi serukira gihugu wa Sudani y'Epfo. Igenekerezo rya gatanu rero mu kwezi kwa Munyonyo u Burundi buzoba buriko butana mu mitwe n'umugwi serukira gihugu wa Sudani. Rero ayo rero n'amakuru y'umugwi serukira gihugu. Murumva yuko rero n'amakuru y'umugwi serukira gihugu w'inamba mu rugamba n'umugwi serukira gihugu w'inamba mu rugamba uruko wafashe urugendo rero werekeza mu gihugu ca Sudan kwitabira inkino za Sekafa. Rero reka ndabashimire mwese rero mwashoboye kudukurikira muri benshi, ndetse ngaboneraho n'akayo ko kubifuriza umunsi mwiza. Mubandanye mukurikirana ibiganiro bica kuri Indundi TV.